kandi ndashimira umwungere arabizi narataye umwana ngaho arebye ubu yarakize ni muzima muri Imana icyubahiro. Amen. Yesu ndashimwe cyane. Amen. Nanje mpagaze ngaho ashimira Imana mu nduheze afashe amasantano y'ijoro nshinga mu bitaro shika amaserumu. Ndashimira Imana ko yankuye mu bitaro. Ndashimira n'umwungere wacu kumwena nyita yakasenga Imana mu ndu. Amen. Yesu akumugisha cyane. Yesu ashimwe. Amen. Jewe ngaha gushimira Imana kubyo yankoreye kandi mu rushengero fise imitwaro 5. Iyo mitwaro 5 rero harimo ibiri n'ahantu maze kunyishura. Amen. Umutwaro wa mbere wari uwo naho ukuboko sinaterura ukuguru ari bambaye paralise mugabo ubundi ndakora ntanakimwe. Umutwaro gira kabiri nawo jewe maze imyaka 15 narakututse ntagira akazi mugabo w'indwi heze nabonye telefone y'umugisha mbwira yuko nshobora gukora akazi. Haleluya, haleluya. Dukomera amashi Umwami Yesu. Abantu bariko barashima Imana neza kabisa kandi bavuga ibintu emwe mugani wabo ndi ngo repentance yaje hageze. Ndafashije. Imana ishimwe. Amen. Ndashima Imana cyane ukungene kuwa gatanu w'indweze turi mu masengesho ngaha umwungere w'ishengero watubwiye inkuru y'umuntu yitwa Manuel na Manuelina cyane hapa ndafashijwe cyane bukeye kuwa gatandatu naciye ninjira mu isezerano narasezeranye bimaze iminsi myinshi none nari navuze ati kubera umwungere ukungene agerageza kuduhezagira adusabira turemesha agasarara cyane agomba ndamuvurire amazi. Amen. Nari nasezeranye ko nzotanga n'ikimazi ngaha mu rushengero cy'inkoko nari nasezeranye ko nzoyizana ku Noheli ariko kuko kuwa Mungu numvise umwungere w'ishengero atubwira message nziza cyambuka ati reka ntangurane n'uno munsi ndayizane. Imana Dukomera amashi Umwami Yesu cyane. Nari ndashimira Imana ko yandindiye umwana wanje. Umwana yakuwe ko n'ikinga kakana gatoyi ko ku mugongo icarira mutobora mu mutwe. Ndashimira Imana ko atapfuye. Imana nibaheka. Amen. Kana gatoyi kinga rikakagwako Imana yaratabaye. Dukomera amashi y'amahoro akomeye. Nani ndashimira Imana ko Imana kwa gatanu w'indwi heze yankijije. Jewe kubaho kwanje kuva muri 2016 nari mfise ibintu binda mu nda byava mu rubavu bikaza ngamu gakaza ariko barasenga ntibihere. Nakoresheje umunyu biranka guhera ndakoresha oma biranka ariko ndashimira Imana kandi ndashimiye n'umukozi w'Imana Isaka yansengeye vendredi w'indwi heze ubu gushika uyu munsi ndakomeye je mu kubaho kwanje sinanzi kugera isaha indwi ntarafungura kuko byaca binda cyane nkagomba gupfa ariko uyu mwanya kuvaho batanga ry'amasengesho nanje natanguye ntangware nimwe mfise ubu numva nkomeye cyane ni muri Imana icyuma. Amen. Amasengesho y'imisi 21 agiye kuvamo ibitangaza bikomeye. Umwami Yesu nashimwe asifiwe kandi mpagaze ngashima Imana ko yankirije mwene wacu yora mu bitaro mw'indwi. Imana n'ukuri yarakoze cyane nishimwe cyane ubu yaratashe. Amen. Dukomera amashi Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi ndashima cyane umugere wo ngaha kuko nasanze hari Imana gose. Hari henshi naciye ariko nta mahoro nari bwaronke rero naje ngaha ndushe cyane ndemerewe gose ata mahoro mfise ariko ndanezerewe cyane muhera amashima. Haleluya, haleluya. Nongeye gushimira n'umuntu yahanyoriyanse ko je naho narinzi. Imana imwongereze umugisha cyane umunezero nawe. Imana imwongereze umugisha. Amen. Murakoze cyane. Dukomera amashi Umwami Yesu. Nawe ushishikare kwereka abandi ngaha hantu rero
nagomba nababwire kubura amahoro birababaje cyane. Kubura amahoro urushe ukagera ahantu ukaruhuka. Uyu munsi buruhuka barushe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndashima rwose kubona nkiriho. Amen. Ni kenshi napfa ariko Imana ikanzura. Kabisa. Ni ukuri n'igitangaza Cyane. ikindi nshimiye naco ni uko umushinga nawe wanjye yasanze ndiho. Amen. Kuko yarazi yuko umwanya n'umwanya ndamubwira ngo arapfuye, ariko Imana yarazitiriye umwaka n'amezi 6 menshi cyane ni mu kigerageza. Rero ndashima cyane rwose yuko umushinga nawe yashimye ahantu n'ahataraza. Uno munsi nagenda nagacerewe gato umwenda murindiriye yanyemereye, ariko ndazi ko bizogenda neza. Nawe yabyase kuruta abantu. Oya zose. Urandanye gusenga kugira ngo reka kumva noherezwa bwanje tutari yafatiwe wacaza Emily umwaka utambura zoyaje ujya wowe yaje uwaje mbere sanoje turatambura urondera ikibanza nzicara mahoro yaje ntagora. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mpagaze hano nshimira Imana ikintu cyashitse kibera ngaha nukuri n'Imana yahabaye. Ndashimiye Imana kubona umwana yari mu bitaro yarasohotse. Uyo mwana nawe ngira benshi bari ngaha barabizi. Sinzi ko hari wari bwabone bari yaje mbere mu modoka. Ariko n'ibibazo byashitse. Umwana yari kugira mariage samedi mercredi baca baramugonga. Achagira atsinda kuri appel de la mission bisi musanga muri magazi. Achaja mu bitaro nararinzi yuko nawe azokira. Ariko Imana yarabikoze. Hanyuma ico gihe arafise umwana aramumbitse. Amumbikije Satani ikora ibibi byinshi. Umwana agwa mu kinogo arapfa. Nyina ari mu bitaro. Ariko umuvyeyi yarashoboye kuvyakira kuko deja si n'umwana wanje ariko yari yamaye ikibanza ca nyina. Urumva ko ari ibintu bibabaje. Hanyuma aragwara igihe kitari gito kuva mu kwezi kwa 3 twari tuzi nyene ko azopfa, ariko na Satani yari yafunze amaso sinaza no kwibwira umukozi w'Imana, ariko mu nyuma Imana iranyungurura amaso ndarondera umukozi w'Imana umuvyeyi wanje Imana imuvugisha. Yarakoze ibishoboka barasenga ahagurutse abasenzi barasenga hari haciye abasenzi benshi ariko nta nyishu yaboneka. Igikomere cateraho kwaguka cane bagakata hamwe bahonga handi bigora uko nyene nukuri nari twatuzi yuko turindiriye itangazo ry'urupfu, ariko ndashimira Imana ko muri uku kwezi kwa 11 yasohotse ibitaro ari ubuzima. Ndabishimira Imana, nshimiye Imana cyane, nshimiye umukozi w'Imana, umuvyeyi Imana yaduhaye. Nukuri Imana imwongera umugisha. Nshimiye n'abasenzi bitanze ntibabonye ukuruha kwabo bava ku buzi bacayo basenga, nta mwanya bahawe na mutonya n'umukozi w'Imana kugira ngo babandanye Satani ntiduce mu minwe. Umwana ntaduce mu minwe ngo twagora Satani. Ndashimiye Imana rero kubibyo byose byakoretse, mbese mfise n'agashimwe ku basenzi, mbese n'ikimazi c'ishimwe c'Imana yacu yakoze ibyo bintu. Yemwe muze mwubaha abasenzi, kuko iyo ataza kuba abo basenzi nukuri ndarahiye izina ry'Imana aba yaranciye mu minwe nawe akagenda. Ariko ndashimira Imana ko Imana yahabaye. Haleluya. Dukomera amashi Imana cyane. Turashima cyane kubwa mwene data Reveriye na Regina. Aba bantu bariko barakora ibikorwa bikomeye cyane byo kwitanga biteye ubwoba. Bariko barakora ibikorwa biteye ubwoba. Reveriye, Regina, aba bantu muze murabasengera mbere mu
mubashigikire mbere mubafashe, bariko barakora ibikorwa bikomeye cyane. Uyu mumama ni ijuru ryonyene ryamusubije ubuzima. Harageze igihe na jewe ngenda kumuraba nkumva amarira, itako ryose ryaraboze, hari igisebe kitabaho. Sinibaza boba bamubaza nk'inshuro zingahe, zorenga nka 50, apana 10, apana 8. Bakaraga bagasatura, bagafata inyama handi hantu kuri bitako bagatera, bikaborera rimwe. Bagafata bagasubira bakaraga, inyama zikaguma zibora, bateranya zibora. Arava mu bitaro yari arimo bimwe, aja mu bindi bitaro, naho arabaga birananirana. Abaganga birabasiga, twese biradusiga. Haragera igihe tumva ko tukwiye gusenga Imana. Niho naca mbwira abo bene data Reveriye na Regina, ababwira ati murabona jewe ndafatirwa kenshi, nzoza ngenda ariko nawe mukurikirane cyane uyu muntu ku buryo atamusi n'umubaho utamushikaho, ku buryo atamusi n'umubaho. Ibigoroba byose bibaho, ngiye mu gatondo bagenda ku mugoroba. Sivye kubera afatiwe bobo baba bahari, baramukurikirana uko basenga. Haratangura haruma, za nyama zitangura kuduga, ziraduga, ca kinogo kiraduga, gushika ahantu gifungana, umubiri uraba umubiri. Ariko ntawotera haleluya. Imana ikora ibikomeye bandugu yangu. Naho hariho abantu batemera, nagomba ndababwira ngo Imana irahari kandi irashoboye. Haleluya. Mundu iheze nari kumwe n'umudamu w'umuganga, yatubwiye umuntu yagerageje gusengera, kandi twongera gusengera akoresha kakunyu dusengera, ariko arakoza. Bari bamaze kumubaga, yari ngaho avuga ko bamubaza inshuro zingahe. Munda atobagurika, gushikaho n'imicafu itirasanga isohoka mu mara, isohoka. Ariko kumva dusenga nawe akamusengera, akogesha kakunyu, yazamarira ngo ubu yaratashe, ari muhira, ni muzima. Sinzi ko namudamu no musi yaje hano. Nguriya Imana ishimwe. Haleluya. Si wowe wo kuvuga amakuru, ntiyavuye mu bitaro, ntiyatashe. Bamaze kumubaga kangahe? Gatatu. Aha, bamubaze gatatu, amaze gutobagurika ibitoboro 8 mu mara. Nta kindi cyamutabaye n'amasengesho. Haleluya. Gusenga iyo turiko turatanga gusenga, guhindura ibintu abantu nibabyakira. Wowe n'uwo mudamu amagwa nta muntu yababaye ku isi nabonye. Uwo mudamu yagize ikibazo, iyumvire agira agisida, bamushingiriye mu modoka, ari mu modoka bamushingira, aragenda aravuga ati sinobisibya, shetani yoba naho natunitse, naho nakomeretse, shetani yoba mpitse, reka urubanza rubandanye. Mana ishimwe. Rurabandanya, naho yaciye aja mu bitaro, ariko inyuma yaho dushima Imana ko mu ijuru hari Imana itabona ibyo bigenza. Haleluya. Shetani yohaguruka, Imana ifise umugambi wo kukugirira neza. Naragendayo akimbona agatangura kurira, nanjye nkaraba ico mvuga, ndavye ico gisebe, urumva yarageze kugera adashobora guhishira igisebe uwo ari we wese, ibintu biteye ubwoba. Twongere tuvuze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Abasenga mubandanye musenge, mu ijuru Imana irahari. Hari igituma tuyikurikirana nuko tuyizi ko hari. Haleluya. Ndakunda Imana, ndakoze Imana.
dusubire tunoze cyubahiro cy'umwami Yesu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. N'ibindi zobikora. Yesu ashimwe. Amen. Kanguye gushimira Imana n'umukozi w'Imana wo muri Repentance. Amen. Imana ikongera amavuta. Ndayakiriye mu izina rya Yesu. Yewe ndashimiye n'umuntu yo yaranzanye ngaho nongeye kwishima cyose. Hallelujah. Jena nifise ibibazo. Nduze ruguru mu nzu wanje mvuka ibururi. Shitse mu nzu bantege intozi bakantege inzoka. Ariko aho mperukayo ababyeyi barambwiye ngo iyo nzu kubera itabamo umuntu ntuyinjire. Mugabo aho duhereye umunyu ukaduha n'irya sabune narabikoroze ndabishira muri kinji. Imbere yo kwinjira mu nzu naciye mbanza ndabimija cyandasenga Imana cyandayinjira namaze yindwi yose mugana garutse ataco mbaye. Ingwara nari ibihe muzuru ariko bari bambwiye yuko bazombaga ico kintu cari caravyimbye. Mugabo naguma nza ku masengesho ku mugoroba mvuye ku kazi ku munsi wa gatatu kaza no ku munsi w'Imana nje bakansengera. Mwarabona ukuntu amadayimoni jewe nkubita hasi. Mu minsi rero nagiye mbona nzanacira niko kumuru ibintu vy'imiti binuka aguma mbwira umufasha wanje ni jewe nguma niko kumura. Urabona ibi ibintu by'imiti none ubu ndashima Imana narakize ubu nta ngorane mfise. Ndashima Imana n'ukuntu yanishe ubundi mutwara w'umuganga avuga imbere y'abantu. Imana ibahezagire. Nongeye kugusaba ndagutura umutwaro umukozi w'Imana usengera umufasha wanje nawe akizwe kubera adakijijwe nanjye nzoguma nyiri ibigeragezo. Imana azazengaha ibyo yabonye Imana yakoze biramuzanye mu mwaka uza mu ndwi asigaye indwi zitatu ku ndwi igira kane uzomubona yaje. Yesu ashimwe. Nanjye ndashima Imana na pasiteri wo ngaho igihe aheruka gusiga amavuta ishengero n'indwara amaso imyaka 9 ariko ntashe muhira nasanze nagize amaso n'amarori narabitse ubu sindasubira kwambara amarori bakijyagiye. Ndashimira Imana cyane. Ndashimira Imana no kurya munyu ntaro munyu nakunda kumeneka umutwe udahera nkakunda kurwara mu nda ariko kuva ndoka bijya munyu sindasubira kurwara. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya shengero ry'Imana. Amen. Ntanguye gushima uyu umukobwa yari ngaha narafashwe ndagwara mu nda ndaribwa cyane maze kuribwa cyane ambwira ati hari umupasitori ahantu hasengera urumva niwe yanzanye ngaha sinzi aho basengera. Maze kunzana ngaha ndasenga nyene maze kuribwa mu nda amara kumpa umuti ndamara gukira uwo munyu. Ubu ndashima cyane turafata urugendo dufashe urugendo iyo ndashika muhira tugarutse sanga banteze inzoka iyo nzoka ariko ndashima Imana yuko itandiye. Ikindi naco nshimiye Imana barakunda kundungikira ibintu bindasagura ariko ndashimira Imana yuko ari kiri kirahindura no kuri kanka hose ni mu mpere yo Mana icyubahiro. Amen. Abazimu baratsindwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Jewe bari barampaye ishano narinze gushima Imana yuko Imana yankijije ishano atamutinyoye. Amen. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe. Amen. Manje gushimira Yesu kari umwami kana bari umwungere w'ubuzima bwanje. Hanyuma ndashimye Imana kugira radio yatumye mba hano yatumye mba miki kibanza. Hanyuma kuko imitwaro yose ninjiranye hano nagendazana hano yose Imana yari inyishuye. Amen. Hanyuma hari umutwaro yanyishuye udasanzwe usumbye imitwaro yose. None ko Imana yabikoze ko nabisabye nanje ko nabisezeranye imbere ariko nje kubishitsa ko navuze ko nzogurira amazi umukozi w'Imana. Pastor Imana wigirije n'umurango kubwacu iziguherezo ryiza. Amen. Amen. Yesu akorera gushimisha cyane. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Nanjye ndashimira Imana nari ndwaye estoma
kuva nza ngahaye sitoma ntirasubira kurya. Amen. Hama ndashimira Imana ko yankuye mu byaha byinshi. Yo. Ndashimira Imana. Intahe nziza cyane. Nuko anyishyuye umutwaro Imana ishimwe cyane. Amen. Arashima Imana ko yamukuye mu byaha byinshi. Ngiyo ntahe nziza cyane. Tutuze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Ko Imana iriko irakura abantu mu byaha. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Mbanje gusaba imbabazi ko naratevye no gushima. Imana yarangiriye neza igihe cy'umunyu ariko nkaguma ntinya gushima. Mukuri abana barakunda kurwara, abana bato bato mwazingire bakunda kurwara. Jewe nari mfise agafarumasi mu nzu naca ndabaha kunyu, umwana akararashushe nkaca ndamuha kunyu agaca akira akavyuka aja kw'ishuri. Hanyuma bikaguma bimeze uko nkaguma ndabaha kakunyu, uwundi agafatwa nkaba kakunyu bagakira mugabo sishimye. Hanyuma gihe mu ndwi iheze baca barafatwa kandi ari batatu. Emwe babiri barakira kundi biranka kwakira nabahaye akunya kumaremba kandi nkabajana no kwa muganga ndabashira ku miti ndavuga nti Imana mbabarira no kubera ntashimye. Mukuri natereje n'amasengesho muri groupe Imana yarabikoze kuko nari nagerageje kumuha imiti ikomeye bikanka, hanyuma Imana kirabikora umwana carakira yari yaremye. Nagize ubwoba cyane. Hanyuma ikindi shimira Imana mu kazi ka misi yose sanje nkora kwa muganga, hari nari sanzwe nasigaye ngize agafarumasi naho nkorera, asanga umuntu aje ngo ndamuvure nkaca ndamuha kakunyu. Imana ishime ko aho kunyu kagiye karakora ibitangaza. Ikintu mugabo gikomeye cyane yakoze, hariho umuntu dusanzwe tuvura yari afise kanseri. Iyo kanseri kwa muganga biragoye no kubibwira umurwayi, aguma aza kwa muganga misi yose ukaguma umuha uduti dupfufahaza. Icyo gihe rero uwo muntu ndamubaza mbega urakijijwe? Ngo ndasenga Imana. Ndamurangira ngaha ambwira ngo nta n'amahera yo kuza ngaha afise. Reka ndaguha kunyu rero kuko Imana yansengeye. Kakunyu ndakamuha. Iyo kanseri yari mu bihimba by'irondo kamudamu, ndakamuha nti akira rero uzuranywa akandi uzuriyoza. Hanyuma nukuri nyuma y'iminsi mike uyo mumama ntandwi yahera ataje arembye, bamutereye asa n'umuntu yapfuye. Ariko nagomba ashimira Imana nukuri uyo mumama yaje mu kwezi kumwe yaramaze igihe atanaza, aje kunshimira ambwira ati nukuri jewe ubu meze neza. Yarakize. Haleluya. Ariko aho ningotera haleluya nini cyane. Uyu mama nukuri n'ubu ndamurangira aze ngaha kumubwira ko azoza. Yanzaniye akantu k'agashenete nambaye ngako kunshimira, numva singira n'icyo kuvuga. Ariko rero Satani ni mubi, yari yambujije gushima nukuri. Hanyuma ndazi ko n'abandi bose nagiye ndaha hariho abataje gushima, bataje kumbwira, ariko profeti ko ntababona baguma baza kwa kundi, ndazi ko Imana yiyerekanye kubw'uyo munyu. Amen. Hanyuma nanje nagomba shime kandi kubw'umunyu wijoro twarategwa muhira ahantu tuba. Ubwo yagiye tutanaryama ibintu byarabiraza mu nzu bikanka ko turyama, ariko kuva aho baduhereye uwo munyu Imana yarabikoze turaryama tugasinzira, ibyo bintu byaraheze byose. Fashe mu mperi yo Mana icyubahiro. Haleluya. Nawe ndamushimiye Imana imukomeze. Imana ntacyo dufise twonamuha, ariko Imana yonyine yo mu ijuru niyo yo kumuhemba, imukomeze imuhe kuramba nukuri azabona abuzukuru n'abuzukuruza. Tumugumane ngaha muri leta